Ayo mu biyaga bigari cyohere muri Uganda umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi Ibrahim Ssemujju-Nganda avuga ko agiye kurega ibiro by'umukuru w'igihugu mu rukiko abishinja kwica itegeko nshinga. Uyu mudepite aravuga ko ingengo y'imari ya Presidence ya Uganda iciye kubiri n'ibigenwa n'itegeko nshinga. Nyuma yaho inteko ishinga amategeko yemeje ingengo y'imari y'ibiro by'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka ikagena amafaranga angana n'ibihumbi 94 by'amadolari ya Amerika ku myambaro ya President. Ibi biravuga ko hakoreshwa amadolari 269 buri munsi ku myambaro y'umukuru w'igihugu. Umunyapolitiki haravuga ko Perezida wa Repubulika atari umukinnyi wa filime bisaba guhinduranya imyenda buri munota. Abashyigikiye ubutegetsi muri Uganda baramagana uyu mudepite bakavuga ko yazanye iki kibazo mu rwego rwo kwimenyekanisha. Barasaba ubutegetsi kumwirengagiza. Mugenzi wacu Peter Clout wo mu ishami ry'icyongereza yavuganye na Ibrahim Ssemujju-Nganda. You see, the Presidential Emoluments and Benefits Act 1998 outlines the benefits to the president and his family. Hari itegeko rigena ibihabwa Perezida wa Repubulika n'umuryango we ryo mu 1998. Ejo narimo mbwira inteko ishinga amategeko ko kumugenera ibirenze cyangwa biri munsi y'ibivugwa n'iryo tegeko ari ukuryica. Kuko itegeko ntirivuga ko dukwiriye kumugurira imyambaro, nyamara turayimugurira ingana na miliyoni 350 z'amashiringi ya Uganda buri mwaka. No mu mwaka ushize hatanzwe amafaranga angana atyo. Turimo kumwemerera kugira ingore ebyiri z'umukuru w'igihugu kandi itegeko riteganya inzu imwe. Turimo gutanga miliyari 43 z'amashiringi yo gukoresha mu kwakira abantu no gukoresha ibirori. Nyamara imihanda yo mu murwa mukuru yarasenyutse kandi yo yahawe miliyari 33 z'amashiringi gusa. Ongeraho miliyari 130 z'amashiringi y'impano agomba gutanga, miliyari 120 zikoreshwa mu bikorwa by'amabanga. Ikibazo cyacu rero nuko twumva tutakwemerera Perezida gukomeza kogoga mu mibereho yo muri urwo rwego mu gihe ubukene bunuma mu baturage, kandi itegeko nshinga rivuga neza ko Perezida agomba gukorera no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. So our concern was that we can't allow the president to swim in luxury at the expense of the welfare of citizens. Yet the constitution says the president must work to promote the welfare of citizens. Are you therefore saying that the presentation of the budget as requested by the State House? No, uravuga ko uburyo Presidence isaba ko ingengo y'imari ikorwa biciye ukubiri n'itegeko nshinga? It is, because the law on Presidential Emoluments and Benefits Act. Nibyo, kubera ko itegeko rishyiraho ibigenerwa umukuru w'igihugu ryashyizeho hakurikijwe itegeko nshinga ryemerera Perezida ngo rimwe akoreramo akazi mu mujyi wa Kampala n'indi mu mujyi wa Entebbe. Rinatondagura ibyo tugomba kumuha, ariko ubu turamugurira imyambaro, turamuha amafaranga agenewe impano agomba gutanga, turamwishyurira umuriro w'amashanyarazi uruta kure ukoreshwa na rumwe mu nganda nini cyane zicura ibyuma hano mu gihugu. Umuriro ukoreshwa kwa Perezida mu rugo uruta ukoreshwa n'uruganda runini cyane. Amazi akoreshwa yo mu rugo ni menshi kuruta akoreshwa na dore. Ibyo nibyo nabwiraga abadepite. Ni ibiki Perezida akora iwe bikeneye ingengo y'imari ingana ityo? That's what I was saying, Tarmin. What is it that the president does at the residence that requires this amount of funding? Why is the opposition unable to stop this? If you said it's niba koko bibiciye ukubiri n'itegeko nshinga kuki abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiwe kubihagarika? Kuko hari abavuga ko mushobora no kubitwara mu rukiko rukagira icyo rubivugaho, ariko bigaragara ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntacyo babikoraho. Right now we are contemplating, because I told the parliament ubu turimo kubitekerezaho, kuko nabwiye inteko ishinga amategeko ko amafaranga agenerwa umukuru w'igihugu akwiriye gutangwa hakurikije ibigenwa n'amategeko, hadakurikijwe urutonde rutangwa nawe ubwe. Nibukije inteko ishinga amategeko iby'itegeko riteganya, ntabwo babyumvise. Nababwiye ko iki gihe cyose bamaze barimo gukora amakosa. Jye ubwanjye maze kurega inteko ishinga amategeko mu rukiko inshuro zirenze 3. N'ubu ndimo ndatekereza kujya mu rukiko gushaka inyandiko igaragaza ko amafaranga arimo gutangwa kwa Perezida anyuranyije n'ibigenwa n'itegeko, bityo akaba aciye ukubiri n'itegeko nshinga. The budget has been approved on Thursday. So what's next? None se ko ingengo y'imari yamaze kwemezwa bizagenda bite? It doesn't matter. I mean, when Parliament amended the Constitution, ntacyo bitwaye. Inteko ishinga amategeko yavuguruye itegeko nshinga yongera abadepite imyaka 2 kuri manda yari iteganyijwe. Nagiye mu rukiko kubiregera, urukiko rwemeza ko kubongerera imyaka 2 kuri manda yari iteganyijwe biciye ukubiri n'itegeko nshinga.
ntacyo bitwara kuko ingengo y'imari muri Uganda ni itegeko. Icyo nzaba ndegera rero mu minsi iri imbere nuko inteko ishinga amategeko yemeje itegeko riciye ukubiri n'itegeko nshinga n'andi mategeko mu gihugu. Mu Burundi kandi kubera ihindagurika ry'ibihe, abahinzi bo mu ntara ya Makamba baravuga ko umusaruro utazaba mwiza. Imvura nyinshi yatumye imyaka cyane cyane ibishyimbo n'imboga bitera neza. Abahanga mu byerekeye ubuhinzi barasaba abahinzi gushoka ibishanga kugira ngo hatazavuka ikibazo cy'inzara. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ifashije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Thierry Ndayishimiye. Ushitse mu mirima y'ibiharage imwe mu ntara ya Makamba usanga no kubagagwa itabagawe. Bene yo bihebuye kare ko atamwimbu izobaha bahitamwo kuyirekera mu ishamba. Iyindi nayo usanga ibiharage byabaye birebire ariko atamikerera myinshi bifise. Hari n'iyindi mirima icikiriwe yari ifise ishugwe ariko imvura icika itarazana imikerera. Mu misozi ya Muresi na Siza i Makamba bakunze kurima imboga usanga naho nyene bihebuye. Rengarenga amashu n'intore byaranyitse kubera imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa Ntwarante na Ndamukiza. Umuntu yohava yibaza ko ari ugutituka kw'isi, ariko byavuye ahanini ku mvura yaguye ari nyinshi bituma ibyankenerwa by'igiterwa bimanuka mu kuzimu kure, aho imizi idashika ngo ivome igaburira igiterwa. Ku barimye umuceri nabo abateye kare, imvura nyinshi yatumye umuceri ugwa hasi kandi weze. Abateye batevye nabo muri Ruhuhuma imvura icitse umuceri uyangitse kandi arico gihe wari ukeneye amazi menshi. Uyu ni Barengayabo Silvia, umurimyi w'irengarenga. Irengarenga nazo nyene zaratumwe n'imvura nyinshi zica zirabenja, bome buzapfuye ntacyo nzeramwo. Ndayisaba Mary wo mu Kayogoro ka Mabanda yarimye ibiharage birembegwa. Ikijanye n'ibiharage naco urazi imvura ibaye nyinshi biraguruka, ibiharage biraguruka kandi turiko turabibona imyimbu no mwaka ntigenda neza, ariko nk'ibiharagi hamwe barotorora handi naho ntibatorore. Urabona ufise nk'ibivi 4 bivi 3 ntuterera rimwe, hariho ikivi gihomba n'ikindi cunguka. Eka n'abarimye ibiharage by'ibirundi icizere cyo kwimbura sikirenga. Ndikumana Mose wo ku mutumba wa Makamba. Kubera babona nk'abantu twoba bateye ibiharage by'ikirundi by'ibirundi navyo ntibikeneye imvura nyinshi, ariko rero nka imvura yabaye nyinshi ibiharage biratangura gupfa. Ku bijanye n'igiterwa c'umuceri kirema mu mwonga naho nyene abarimye ntibizeye kwimbura. Ndayisaba Mary. Umuceri imvura yabaye nke, amazi yabaye make, urabona nk'imiserege yarasivye, amazi rero ntiyabe yagishika neza muri ya maparasera. Nico gituma rero imiceri no mwaka nta mwimbu w'umuceri. Barengayabo Silvia abona ko ubuzima butagiye koroha. Ko ndabibona kubera iyo mirima ipfuye kandi ariho narinze uburaro n'uburamuko, nta kundi mbona ata kintu, inzara gusa niyo izotuma yiyongera kubera iyo myimbu ipfuye kubera imvura nyinshi. Uwo mwiheburo awusangiye na Munezero Terisforo, umuhinga mu bijanye n'uburimyi. Abantu bari bicyukiye kurima gose, ariko urabona yuko ariko barahangana n'ibihe bitoroshe. Bisigura yuko kumbure kubera imvura yamaze iminsi igwa, biravye no muri bihari ivyari vyeze biriko birabora, ivyari bitari bwere navyo bigira kumbure bicikira. Urabona ko imvura igiye henshi kumbure ibiharage bikirishurwe, isigura yuko zaba dusanga taronse umwimbu kwiye. Ivyo byose rero Ndikumana Mose abyagiriza imvura yaguye nabi. Imvura y'umwaka yari yasanzwe igwa neza, bona umwimbu umeze neza, ariko nyuma muri aya mezi abiri inyuma imvura yabaye nyinshi kandi n'umwimbu tubona urononekara. Ariko rero si biterwa byose bitazotanga umwimbu mwiza. Umuhinga mu by'uburimyi Terisforo Munezero. Imvura yabaye nyinshi, hari ibindi biterwa tuvyamira mu kuzimu, dufate nk'imyumbati, amateke, ibitoki n'umuceri, cyatumye kumbure navyo nyene kumbure umwimbu uzogwire, nako vyo birakunda amazi menshi cyane. Uwo muhinga ati abarimyi barime muci kugira ngo bazoronke ibiharage. Icokorwa nuko abarimyi abenegihugu muri isezo igira gatatu yimirije bo kwijukira kurima mu mwonga, bakarima ibiharage, ibigori, irengarenga, intore n'ibindi kumbure bidasaba imvura. Umukuru
w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka gutegeka abarundi ko muri rino ci umuryango wose worima ukavomera umurima ungana na metero 20 kuri 10 umutumba mu ntumbero zo kugwiza umwimbu. Muci umuntu wese ategereza kugira umurima muhira atari mu mwonga. Muhira basa karima kangana ni metero 20 kuri 10 gusa. Nibishoboka. Amatafari yo ntimwirirwa muravoma amazi yo gusatura amatafari. Ngo nanirwa kuvoma amazi yo kuvomera utuboga. Ajya amezi 3 tumara twicaye. Ngo ni muci. Ajya rutegereza kuyariha. Ariko umuturama nugukingira ibidukikije. Ikindi naco gikwiye gukorwa abantu hari ikintu turiko turafata minenegwe ni ikinavuze cirihindagurika ry'ibirere no gutera ibiti byinshi kugira ngo kumbure aya magaze ya effet de serre aero CO2 aero methane n'ibindi bituma kumbure biduga mu kirere vyonyowe n'amababi y'ibiti bigatuma kumbure irihindagurika ry'ibirere imvura igwa neza kandi ikagwira kugira. Gushika ubu ibiciro by'ibifungurwa nkenegwa mu miryango biracari hejuru. Nubwo haheze amezi 3 bimbuye ibigori ikiro kigeze ku 1600, icibiharage kigugwa 3200 canke 3400. Umuceri uracari ku 3800 ugugwa make, na ikiro cifu y'imyumbati kiracagugwa 1800. Bamwe mu babidandaza babona ko ibiciro by'ibifungurwa bizobandanya biduga kubera umwimbu utabaye mwiza. Mu Rwanda bamwe mu banyeshuri bo mu karere ka Rutsiro intara y'Uburengerazuba bahuye n'ingaruka z'ibiza baravuga ko babashije gukomeza amasomo yabo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Gloria Tuyishime yagiye kureba uko bimeze. Akarere ka Rutsiro ni kamwe mu turere twibasiwe n'ibiza by'imvura byateye imyuzure mu minsi 14 ishize. Ingaruka z'ibiza zageze muri aka karere harimo imyaka y'abaturage yatwawe n'amazi, imihanda n'amazu byasenyutse, inkangu n'ibindi. Uburezi nabwo buri mu byibasiwe kuko amakayi, imyenda, inkweto, ibitabo byagiye bitwarwa n'amazi y'imyuzure. Kuko abanyeshuri ku ishuri ribanza rya Kabujenje riherereye mu murenge wa Kivu mu karere ka Rutsiro babitubwiye. Gisubizo Delphine w'imyaka 14 yiga mu wa kabiri w'amashuri abanza ntacyo yasigaranye ubwo imyuzure yabateraga iwabo. Twari tujyamye ariho tugeze mu buriri yarangije twumva iraguye. Tugiye kureba dusanga amazi yuzuye mu nzu, dusohotse ihitirwa yose nta kintu dukuye, ntacyo. Imyenda, ibikoresho byo ku ishuri. Enike Ishimwe na Izere Justine nabo ubwo amazi y'iwabo yagwaga imyigire yabo yahise ihungabana. N'iki byagiye iniforome n'amakayi n'ingweto, imyenda niyo nsanzwe mfite mu rugo nari mfite nayo yaragiye. Ko yasenyutse se nibyo byagiye bya by'ishuri? Imyenda n'amakayi kanjye narazaga ngiga ariko ndinandike, hari inote zinatakaje ariko narahonze nabonye agandi makayi. Abanyeshuri batubwiye ko nubwo hashize iminsi barahungabanyijwe n'ibiza mu myigire yabo, kuri ubu iby'ibanze bamaze kubibona. Hanyuma ubu uri kwiga gute wabasha kubibona? Amakayi n'iniforume nizo mfite, n'iniforume n'amakayi n'amakaramu n'imyenda yo gukorana niyo kuzindukana. Iyi myenda twayibonye, iyi niforume twayibonye nka cyumweru yo kwambara, twayibonye nimugoroba tutaye. Umuyobozi w'ishuri rya Kabujenje Madame Alvera Mukandutiye avuga ko byari bigoye gukomeza amasomo ku banyeshuri bakozweho n'ibiza bitandukanye. Wabonaga ari ikibazo gikomeye kuko baje hano nta kintu bafite, babereye aho by'amakaye, amakaramu n'imyenda yo kwambara byari byaragiye, ariko babakoreye ubuvugizi ku buryo bwihuse, ku buryo mu minsi 2-3 bakigera hano bahise babona amakayi, babona n'amakaramu. Madame Alvera Mukandutiye yongeyeho ko nubwo aba bana babashije kwigobotora iheruheru basizwe n'ibiza, hari imbogamizi bagihura nazo. Hari abandi bana batari babona imyenda yo kwambara y'ishuri, ubona bafite ipfunwe kuba bari mu bandi.